Haleluya. Haleluya. Reka ngerageze kunyarutsa. Reka ijambo shaka ko nahawe. Ijambo nza kwigisha ko ni teme ni komeza umuntu wawe w'imbere. Reka dusomere 2 Corinthiens, Abikorintho wa kabiri, igice cya 4 umurongo wa 16. Haleluya. Abikorintho wa kabiri igice cya 4 umurongo wa 6 16. Mutwe w'amajambo uvuga ngo amarushwa niyo nayo igihe gito. Umurongo wa 16 nico gituma tutihebura ariko naho umuntu wacu wo kurukoba ari karabora umuntu wacu w'imbere yamahinduka mushasha uko bukeye. Amen. Amen. Mu Gifaransa bavuga ngo 2 Corinthiens 4:16. C'est pourquoi ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Mu Kirundi bavuze ngo umuntu wacu w'imbere yama ahinduka mushasha uko bukeye. Ngo yama ahinduka mushasha uko bukeye. Haleluya. Imana ihabwe icubahiro. N'umunsi nje kukwibutsa ko umuntu wawe w'imbere yama yihonovela. Haleluya. Yamahinduka mushasha uko bukeye uko bwije. Haleluya. Haleluya. Naho umuntu w'inyuma wo kurukoba bisa nkaho kumbura umuntu arakura akagenda arasaza agatakaza inkomezi, kumbure hari ibyo ucamwo bigenda biraguca intege mu buryo bw'umubiri, ariko umuntu wawe w'imbere ngo yama aba mushasha uko bukeye. Haleluya. Mwene data ngaruse kukwibutsa kandi kwitaho umuntu wawe w'imbere. Haleluya. Haleluya. Bene data turakeneye kwibuka ko umuntu w'ukuri ni w'imbere ataboneka. Amen. Umuntu atuma iby'inyuma bigaragara n'umuntu w'imbere. Amen. Umuntu atuma ibintu by'inyuma bigaragara n'umuntu w'imbere. Iteho umuntu w'imbere. Gaburira umuntu w'imbere. Haleluya. Haleluya. Gaburira umuntu wawe w'imbere. Umuntu arashobora kumara iminsi agaburira uw'inyuma, afungura ibyo kurya by'umubiri, agaburira amaso yiwe, araba amatelenovela ntumbaze n'ibindi, umugaburira umubiri, ugaburira umubiri n'inkuru z'abantu, ugaburira umubiri n'insaku, ugaburira umubiri n'ibintu utagira icyo bimaze, uzobona ingaruka mbi zabyo. Kuko iyo umuntu aguma agaburira umuntu w'inyuma, niwe aguma aduga, niwe aguma domina. Haleluya. Ni kuvuga ko niwe domina wa muntu w'imbere. Wa wundi w'imbere aguma acika akazingo uko bukeye uko bwije. Haleluya. Iyo utagaburira umuntu wawe w'imbere acika akazingo, nibaza ko atari gituza akazingo. Imana ishimwe. Umuntu w'imbere acika akazingo, acayonda. Haleluya. Bivuga ko nta kintu na kimwe ushobora kumukoresha. Ntuzi umuhamagare iyo haje abadayimoni oya. Ntuzi umusaba amasengesho nta nguvu agira, ntazagira. Imana idufashe bene data. Ntuzi umusabe guhimbaza Imana navyagira, kandi umuntu w'imbere ni wahimbaza Imana, uw'inyuma ntavyashobora. Haleluya. Umuntu w'imbere utamugabura ibintu vy'Imana birakubihira, birakurambira. Abandi barasenga ukumva menga vyabishe. Kubera iki? Umuntu w'inyuma ntakundi ivy'Imana. Umuntu w'inyuma ntakundi ivy'Imana. Ntidukundisha umwana ubwenge bwacu bene data. Ntidukunda Imana kugira ngo twabonye ibitangaza vyakoretse. No. Umuntu w'imbere ni wakunda Imana. Umuntu w'imbere ni wahimbaza Imana. Umuntu w'imbere ni umuhimbaza Imana bigakunda. Umuntu w'imbere ni wasenga bigakunda. Umuntu w'imbere ni wirukana amadayimoni bigakunda bene data. Haleluya. Gaburira uwo muntu w'imbere rero. Imana ihabwe icubahiro. Gaburira uwo muntu wawe w'imbere. Mwiteho mwene data ndagusavye. Witeho umuntu wawe w'imbere. Ntumare iminsi wasamaye. Ntumare iminsi wasamaye. Umenye neza ko hari ikintu uri kuraduza muri wewe. Uri kuraduza umubiri, uzoganza umubiri kandi uzobona ingaruka mbi zavyo. Impwemu izoduga, uzobona ingaruka nziza. Haleluya. Haleluya. Ijambo ry'Imana rivuga mu Baroma 7:22. Abaroma 7:22.
22 havuga ngo nezererwa ivyagezwe n'Imana mu mutima wanje. Ego murakoze. Mu Gifaransa bakivuga neza bavuga car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Ati nezererwa ivyagezwe vy'Imana donc biva mu muntu w'imbere. Nibijyane ko ndababwira Imana ishimwe. Ani handi Petero karavuga intambara agira. Ashaka gukora icyiza ikibi kikamwitanga imbere. Imana idufashe cyane. Imana idufashe cyane. Bene data umuntu w'imbere niwe nezererwa la loi de Dieu. Niwe nezererwa ivyagezwe vy'Uhoraho. Haleluya. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Niwe nezererwa ivyagezwe vy'Uhoraho. Umuntu w'imbere niwe atuma kujya gukunda batubwiye bishoboka. Amen. Amen. Haleluya. Haleluya. Ntuzobironderera mu mutwe, uzobironderera mu kugaburira umuntu w'imbere biciye mu ijambo ry'Imana n'ibindi tuza kuganira ko. Reka dusome mu Banyefeso 3:14. 3:14 havuga ngo nico gituma mfukamira data wa twese uw'imiryango yose yo mw'isi yo mwijuru niyo mw'isi yitirirwa ngo abahe nk'uko itunga ry'ubwiza bwiwe riri kuremeshwa n'ubushobozi imbere mu mitima mubihawe na mpwemu wiwe. Reka ndabasabe ahantu hose bazaravuga ngo imbere mu mitima. Mu Gifaransa bavuga l'homme intérieur. Ugume wumva ko ari wa muntu w'imbere. Imana ishimwe. Reka dusomere uwo murongo wa 16 ngo abahe nk'uko itunga ry'ubwiza bwiwe riri kuremeshwa n'ubushobozi imbere mu mitima mubihawe na mpwemu wiwe. 17 Kristo abe mu mitima yanyu kubwo ukwizera kugira ngo mugize imizi ishinzwe mu rukundo n'amabuye y'umushinge arwubatswemwo mugire inkomezi zibashoboza gutahurira hamwe n'abera bose uburebure bw'ubwaguke ubw'amakika ubw'igihagararo n'ubw'amajepfo ubwo aribwo mumenye urukundo rwa Kristo ruruta uko rwomenywa ngo mubone kunengeserezwa mushitse ku kunengesera kw'Imana kose. Amen. Imana ihabwe icubahiro. Imana ihabwe icubahiro. Imana ihabwe icubahiro. Urabona ukuntu Paulo yasengeye bano bantu ngo bakomezwe baronke inkomezi babe puissamment fortifié. Murashaka kutamuza muramfasha baronke inkomezi zo mu muntu w'imbere bakomezwe na mpwemu yera mu muntu w'imbere ngo kugira ngo bashobore en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Urumva ni nkaho umenga iyo umuntu yuzuye inkomezi z'imbere hariho ibindi bigenda birakurikira. Imana ihabwe icubahiro. Ukwizera kuraduga. Amen. Urukundo ruraza. Haleluya. Kumenya urukundo rw'Imana. Aha Musa arabivuga. Imana ishimwe ko umuntu agera ahantu atahura urukundo rw'Imana. Imana ishimwe bivuye muri wa muntu w'imbere yambaye inkomezi. Haleluya. Amasensi y'umuntu w'imbere akaba develope. Ni ukuvuga ko uwo muntu ari mu gutahura aratahura iby'urukundo rw'Imana. Amen. Nababwiye ko ari ibintu umuntu adashobora gutahuza umutwe wiwe. Haleluya. Ariko n'umuntu w'imbere atuma ushobora gusoma ukumva uratahuye urukundo rw'Imana, ukumva uranezerewe Imana, ukumva uratahuye uburebure bw'amajepfo n'ibindi byose by'urukundo rw'Imana. Haleluya. Haleluya. Imana ishimwe. Ariko ikintu cyankoze ko cyane ngo ni no kugira ngo banengeserezwe en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Urashobora kudusomera umurongo wa 19. Mumenye urukundo rwa Kristo ruruta uko rwomenywa ngo mubone kunengeserezwa mushitse ku kunengesera kw'Imana kose. Haleluya. Imana ihabwe icubahiro. Bene data igihe cyose uzokwitaho kugaburira nkuko nako ndabikubwira uwo muntu w'imbere kumufortifia kumwambika kumukomeza hamwe n'ijambo ry'Imana. Haleluya. Niho uzogera buhoro buhoro kukunengesera kw'Imana.
kukunengesera kw'Imana numva menga ni ijambo rikomeye ntabona ukuntu nosigura kumbura abantu batagitahura vuba ni nko muri we ukumva vraiment ko ijambo ry'Imana ntirivuga ko turutumanaga bene data hari abantu babizi ijambo ry'Imana rivuga ngo turutumana haleluya Imana ishimwe Imana ishimwe Imana ishimwe sindiko ndabesha ni ijambo ry'Imana haleluya haleluya ariko ijambo ry'Imana riko rivuga ko biza buhoro buhoro mu gukomeza umuntu w'indani mu kuduga mu kwizera ukagera utahura urukundo rw'Imana haleluya hama ukuzura kunengesera kw'Imana Imana ishimwe ndashaka ndababwiye ko nibaza ko ata muntu vraiment arahashika kuko ntibiza kuri aba byatuye biza kubera kubana n'Imana biza kuri kubana n'Imana mu ijambo ryayo haleluya bene data je nibaza ko umuntu ageze by'ukuri kukunengesera kw'Imana nta kintu cyo kikimutera ubwoba mu buzima kuko Imana ntigira ubwoba ivyo kugora gukundana mwene data kuko Imana ni rukundo haleluya Imana ni rukundo nta daimoni yo gutera ubwoba haleluya nta kintu na kimwe cyo gutera ubwoba Imana idufashe cyane Imana idufashe cyane ugaburire uwo muntu w'imbere ntiwibwire ngo ndafise aho ngeze je naho ndagera haleluya naho ndagera urashobora kubaza ati mifise iki gihe iyi minsi birampagije ntibikwiye mwene data rondera gushikugere kukunengesera kw'Imana hamwe wumva umuntu aje imbere yawe vramazanye umutwaro vramukumva ko icyo kibazo ari gitoya imbere yawe kubera iki wuzuye kunengesera kuhoraho muri wewe Imana ishimwe birakunda gushika Imana ikandodesha mu bintu hari igihe nigeze vraiment kuba ndi mu bihe vyiza vraiment hari igihe wumva ko wagira ubuntu n'Imana cyane rero ndibuka yuko nukuri bene data numva menga ndakamana kw'isi sinzi ukuntu bisigura sinovuga ngo sinzi ukuntu nobisigura vraiment ariko ndazi ko Imana yakarabindodesha numve icarico ukunengesera kw'Imana vraiment numva menga ndakamana vraiment narumva ko umuntu yonza n'ikibazo nogikemura ndibuka nayo mvuye mu cyumba cy'amasengesho haleluya numva ndatewe n'umusonga mu kuguru hamwe na autorité ntazi yo nkuye numvise mvuze tout ati mbe wowe wihenze urinde ona hamwe wumva menga uri kurategeka urashobora gukora ku mwana w'Imana numva menga ntibikunda kandi siko vyama bene data si iminsi yose biba bimeze uko numva menga ndakamana turi umwe n'Imana haleluya bene data iyo ufortifie ukedifye umuntu w'imbere nukuri iyo communion hamwe n'Imana iratuma wumva menga kameremere y'Imana yaba yiwawe kameremere yo gutegeka ni iwawe haleluya nturinda kubirondeza kure wumva menga urase une certaine autorité urafise ugutegeka kanaka haleluya wumva menga hariho umusozi uje imbere yawe wumva menga urinde wubahuka no kuza imbere y'Imana kuza imbere y'umwana w'Imana urinde uriko muranyumva bene data uriko muranyumva biriko birumvikana haleluya rero ndiko ndababwira yuko bene data nukuri ntiduperde courage haleluya ntidutakaze inkomezi canke se ngo turambigwe bandanya ugabira uwo muntu w'imbere haleluya bandanya umwitaho umuntu w'imbere bandanya wigarura amajambo y'Imana haleluya bandanya uhimbaza Imana akanya kose vraiment wumva woha ibindi vuga ati ibi bindi nta kamaro mbona biriko birangirira ariko ndetse ko niyo namara akanya mu ijambo ry'Imana ndaza kuba mushasha minsi yose bavyita kwiyubaka kubaka inzu ntuyitereka ngaho bene data inzu uyubaka buhoro buhoro barazana itafari bagashirako amadirisha bagashira kiki ni ikintu ukora ku munsi ni ikintu witaho gushika inzu izohere uguma ufise ibikorwa uri kurakora haleluya uhevye ibasantiye nyene umuntu wese arabona ati umuntu yariko aragaragaza vraiment kubaka ariko navyo yashoboye haleluya rero bene data bandanya ubaka umuntu w'imbere igabura amajambo y'Imana ihe amajambo y'Imana amen
haleluya haleluya gushikaho tuzogera ku kunengesera vrema kw'Imana hamwe vrema tugera handi dutahura Imana ko twabaye umwe nayo. Amen. Tutabitahura mu mutwe kuko umuntu yabisiguye, ariko mu mpemu yawe wumva uvuga ati ndumwe n'Uhoraho, ndumwe n'Imana, ukumva ubivuga ko ijambo ry'Imana rivuga ngo turizera nico gituma twatura. Haleluya. Ntiwatura kugira wizere, ahubwo watura kuko wizeye. Ntiwatura kugira ube, watura kukuri. Imana ishimwe. Watura kuko wemezwa muri wowe iki kintu ndico koko. Haleluya. Iki kintu ndico, ndi umwana w'Imana. Haleluya. Ukumva vrema ko muri wewe uku kuri kwakuzuye, ndi umwana w'Imana. Guti iki cyaha cyonyizingirako, mbenga je singoro ya mpemu yera, ijambo ry'Imana ko avuga ko ndi ngoro ya mpemu yera. Ukumva nyene ko haleluya, uko wagiye urubaka yanzu kumwe nakubwira, uko wagiye urubaka impemu yawe igakomera ikaba ikigangi namba ariko no bivuga, ntikaba kazingo hamwe impemu zose ziza zigutera kuko nta nkomezi ugira. Haleluya. Ntushobora no guhangara nazo kuko muri wewe nturi umwe n'Uhoraho, naho ariko byari biri kuri wowe sukuri siko bimeze. Uko kuri ni kuraba ukwawe, nico gituma impemu yose iza ikagutera. Usamayira gutera, nanjye nsamayira ntera, ariko igihe cyose mbaye umwe n'Imana mu kwiyubaka, mu kwibutsa, mu kugaburira impemu yanjye, igendera iriho nuvera chaque jour, igendera ambara inkomezi buri munsi. Haleluya, haleluya. Muriko muranyumva bene data? Muriko muranyumva? Reka kuri iki kintu dusome kuri Mariko 3:27. Mariko 3:27. 3:27 havuga ngo kandi nta muntu yoshobora kwinjira mu nzu y'umuntu w'inkomezi kumusahura ikintu atabanje kuboha wa munyenkomezi, maze akabona kumusahura ibyo mu nzu yiwe. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Ngo kandi nta muntu yoshobora kwinjira mu nzu y'umuntu w'inkomezi kumusahura ibintu atabanje kuboha wa munyenkomezi, maze akabona kumusahura ibyo mu nzu yiwe. None bene data, hagati y'umunyenkomezi yari mu nzu hamwe n'uwaje kumuboha, ninda sinkomezi kurusha uyundi. Hariho umunyenkomezi mu nzu, ariko kugira ushobore kumunyaga ubanza kumuboha uwo munyenkomezi. Ninda akomeye kurusha uyundi, n'uyo yaje kumuboha. Imana ishimwe. Aha Yesu ariko aramwagiriza ngakorera iki niki, arabaza ati Satani none yokwirukana Satani? Satani yokwirukana Satani? Aca ababwira ijambo ati nta muntu yokwinjira mu nzu y'umunyenkomezi ngo yirukane uwo munyenkomezi canke ngamunyage atabanje kumurigota. Amajambo make Yesu yariko arabereka ati jewe ndusa inkomezi uwo munyenkomezi nasanze aho hantu ntitungana. Haleluya, ntitungana. Haleluya. Imana ishimwe. Nico gituma nanje nama numva amenga nkeneye kwiyubaka kugira ngo bya bintu byibazana umunyenkomezi bisange ndabirutse inkomezi. Haleluya, haleluya. Bisange ndabirutse inkomezi, ariko niyo byasanga impemu yanje arakazingo ntiyagaburiwe, nta jambo igira, nta hishurirwa, nta guhimbaza Imana, nta na kimwe igira, niho usanga abantu baragwa bakagaruka. Kubera iki? Impemu n'abanye bene data, mumbabare sinzera ko atamuntu ndiko ndavugisha nabi, ariko vy'ukuri impemu yawe yambika inkomezi kugira ngo ushobore kwitabara utabare n'abandi. Haleluya, haleluya, haleluya. Edifia umuntu wawe imbere, ambika inkomezi umuntu wawe imbere. Saba mpemu yera amwambika inkomezi. Mu minsi heze sinzi ikintu cyabaye, naratewe ndagira ikibazo vrama mu buryo bw'impemu cane. Vy'ukuri nanatewe gushika naho indimi ntivyakunda ko mvuga mu ndimi. Nizere ko muzi ko umuntu ashobora kuvuga mu ndimi atari karavuga mu ndimi. Umuntu ashobora kuvuga indimi atari karavuga. Je nce bituma iyo umuntu anje imbere ariko aravuga za ndimi z'umubiri, ndamusengera gushika avuga indimi z'indimi z'impemu, kuko ari uravyumva ko sizi impemu vraiment ko nanje naravuga indimi akatumva birambihiye nyana cyane ndabiheba ubwo nyene kurana narumva neza ko si indimi numva ibintu ndiko ndavuga. Ikintu cyonyine cyanshobokera no guhimbaza Imana. Habwa Imana no kuri vraiment nateo kasenga nkinginga Imana. Nari mubi iyo minsi gushika naho mubone
ambaza n'umubona w'amasoni ariko arambaza ati ndashaka kubaza ikintu mabuje ati imisi no kumaza imisi ushavuye ndabwa nawe ndagukarira ngo umaze imisi ushavuye ndavuga none uyu ntanakije ndamusiguriye gute kirambwira ati mbafise ibibazo nyene by'ubuzima ariko bene data nari mfuye mu mpemu byose biraparangana ubuzima burabiha kubera ikintu nagize igitero hari ikintu kindusha inkomezi cyari cyanteye ariko ndamara iminsi ndavuga ati Imana siryambere uzoba untabaye narakonye kenshi untabara ukabohora impemu yanje narakonye kenshi ungendera vraiment byanse ndasenga mbandanya ndondera Imana nkavuga ati Imana urabona ko byanse ko nsenga n'ubu ndakwinga inzu ngendera bene data unabohotse nibaza ko mwumvise ko nari mu mpemu seko ndigirisha shatse kuvuga yuko ntunezego n'ibintu by'integenge nje ndavyanka indimi zo mu ntegenge ndazanka guhimbaza byo mu ntegenge ndavyanka kuko abari kwibesha uri kurabesha abandi nawe uri kuribesha ariko turakeneka Imana idufortifia by'ukuri itwuzuza inkomezi z'imhemu koko haleluya hamwe idemon iguhagara imbere wumva ico genagize ubwoba natewe n'imhemu y'ubwoba nategwa n'imhemu y'ubwoba vraiment ikomeye ndumva menga ndatinya no gusengera abantu ariko Imana yaranderive yarantabaye bene data kubera ndazi ko misi yose yongize ico kibazo nkagira amamenasi ya satana ntera ubwoba mbwira ati ukabandanya bigenda ukuntu mpungira ku Mana igasubira ikansubizamo za nkomezi haleluya nicyo gisobanura babwira nta muntu yibwira ko yashitse nta muntu yibwira ko afise ahageze igihe cyose usamaye hari ikintu kiza mu zindi nkomezi za hejuru yaho uri kumbura kuko ndababwiye twihonovera chaque jour tuduga buri munsi n'inzu twubaka haleluya haraho kumbura utaragera uwundi yageze akagufata ikiganza akakwigisha akagusengera ukumva uradugijwe urakomeye haleluya Imana ihabwa icubahiro rero urasenga bikanka ntiwicare mwene data urapfuye wumva bitarengana urapfuye rondera Imana je navuga ati Imana mwe mwerambwiye kuryama hasi akunda kumbwira kuryama hasi iyo byanze haleluya nkumva ko nokora ikintu cyose naho hoba hacafuye gute kugira ngo numva ubwo buzima busuye gutemba kuko ndazi ko muri ubwo buzima bw'indani bene data niho hatemba ikintu cyose cyo hanze haleluya ndibuka igihe kimwe ndiko ndasenga vraiment nahagize ibihe byiza cyane hazijwi rimbwira ati mbe ivyo bintu ugira bigufasha iki mu buzima amafaranga yaje hari habaye iki ntangura kubimedita kuvuga mbe haje iki bene data ndarinesha ndasaba Imana kurinesha ndabandanya ubwo buzima bwanje ari ikintu biko birambyarira jewe hari ikintu biko birambyarira Imana ishimwe satani ntaguca intege haleluya satani ntaguca intege ngo hari ibyo utari kurabona bandanya wiyubaka bandanya usengera muri mwemu abazi kuvuga mu ndimi muvuge mu ndimi muri mwenyene hariyo abantu basenga mu mwemu bari ngaha honyene mbese kwasa wa usenga uje ngaha gusa genda mu cyumba cyawe wiyugarana ukome induru kujya ukome induru mwintuze mwishengero haleluya ntuzimye mwemu yera ntuzimye mwemu w'Imana haleluya uri muhira urashaka kuvuga ntunze hava yumva ko abakozi bahava bumva menga ndumusazi je navuze ati Imana hari igihe amajwi aza bahava bibazike ndavuga ati birabasha umunsi bazogwara nzo basengera bakire babonaho nabikuye nzo navuga ati burya byavuye muri zanduru muri cya cyumba senga mu nkomezi haleluya ntibigutera isoni haleluya mwemuyera uko gutwara bari kugenda guteye hasi ngo hasi akurijije rira agukomesheje induru koma induru aguhaye kuvuga mu ndimi mu nkomezi zivuge haleluya wewe arazi cyari karakora we ntuburi kurumva kumbura ivyo kurasengera ariko wewe arabizi haleluya murabe ukuntu tuzobaho tunezerewe mu buzima abakozi batavuga ko dushavuye haleluya bavuga ati vy'ukuri aba bantu batembamwe urukundo n'imbabazi z'Imana Imana ishimwe uhura n'umuntu ukamubera umugisha haleluya Imana ihabwa icubahiro reka mpereze kuri no jambo
Abikorinto ba mbere 14 umurongo wa 3 n'uwa 4. Abikorinto ba mbere 14 umurongo wa 3 havuga ngo ariko uvugishwa n'Imana abarira abantu ivyo kubakomeza n'ivyo kubahanura n'ivyo kubirura. Umuntu yari karavugishwa urashobora gukomezwa. Imana ishimwe. Umuntu yari karavugishwa urashobora kumva wambaye inkomezi. Ndabesha. Umuntu akuvugishijwe ko watakaje intege ntushaka kumva amengo urabaye mushasha muri wewe. Ariko ngo kuvuga mu ndimi uvuga mu ndimi ariko uvuga ururimi rutamenyekana ariyubaka ariko uvugishwa n'Imana yubaka ishengero. Amen. Imana ishimwe. Nuko ko jewe ndashaka kukuvugishwa ko nkazowe. Siko nkakuvugishwa ko ukumva urubatswe. Amen. Ariko wewe ikiryoshe mu kuvuga mu ndimi abantu batavuga mu ndimi mu bironde n'umutima wanyu wose. Ni kuvuga ko wewe ntukene uwo mwanya urashaka kubuda keneye profesi. Ariko ukagenda mu cumba cawe ukavuga mu ndimi. Ukiyubaka. Warushavuye uvayo nezerewe. Haleluya. Muriko muranyumva igituma ururimi vy'amatwaro uhawe bene data. Ni kugira ngo turukoreshe twiyubake. Amen. Niwo murindire ko utwara umutwaro kuri kanaka oya ni byiza gutangana imitwaro ariko jya mu cumba cyawe uvuge mu rurimi rushasha. Haleluya. Vyanse shiramo akarimbo k'Imana uhimbaze gushika ururimi ruje uvuge mu ndimi uduge gushika aho mwe yarasigara arasenga wenyene muri wewe. Amen. Ngo uvuga mu rurimi rushasha ngo abari kariyubaka ariko uvugisha abariko yubaka abandi. Je niyo nakuvugishwa ko nanje nakeneye kuja kwiyubaka. Niyo wamvugishwa ko nawe urakeneye kuja kwiyubaka. Haleluya. Twiyubake bene data rero. Twubaka umuntu wacu w'indani. Tuje mu majambo y'Imana. Ujibwina mu majambo y'Imana. Usabe Imana Mana ndagusavye naho ryo bari jambo rimwe vraiment. Mu ndwi ndari medite ko buri munsi ngera ahantu ndaritahuye mu mpemu yanje. Haleluya. 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 Haleluya, 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 haleluya. Nomse abakobwa b'Isiyoni ko araririmba ko bagiye mu rugamba. Niko bavuze ndibaza ko bagiye mu ntambara. Mwiyubake bene data. Imana ishimwe. Mwiyubake koko muje mu ntambara mugwane kandi muneshe. Mu bumwe na Kristo mu kwiyubaka. Muratebe kumva ko muri wewe uri umwe koko na Kristo. Urumva ko se otohite koko yo kunesha iyo ntambara. Haleluya. Haleluya. Imana ihabwe icubahiro. Reka twugara amaso dusenge. Ushime Imana, usabe Imana nukuri ubwira Imana ati Imana mbabarira vraiment. Naragaburiye umubiri, ndagaburira kameremere, ndonona amaso yanjye ndabitagira ikimazi. Ndaraba ibidakenewe, numviriza ibidakenewe. Byukuri mwami narasamaye. Ariko data turagusavye kubwo ubuntu bwawe by'ukuri. Shoboza umuntu wese hano mwami kugabura umuntu wiwe w'indani. Shoboza umuntu wese mwami w'abami kwiyumvira ko umuntu wiwe w'ukuri ari uw'indani. Ndagusavye mwami ukomeze kwambika inkomezi abana bawe data mwiza. Komeza mwami kubuzuza inkomezi mu muntu w'indani data. Bagere baduge mu kwizera data mwiza. Bagere mwami aho batahura urukundo rwawe mwami. Uburebure bw'amajepfo mwami batahure la largeur mwami batahure la profondeur batahure urukundo rwa mwami w'abami rutagira akagero data mwiza wadukunze. Aho washimye ko tuba abana bawe. Aho washimye ko tuba umwe nawe data. Aho washimye kuza kuba muri twebwe. Aho wavuze ati nta nzu yubatswe n'amaboko nshaka kubamwo. Désormais nzokwibera mu mwana w'umuntu data duhe gutahura ivyo bintu wakoze mwami muri twebwe gutahura ko twabaye umwe nawe mwami mu muntu wacu w'indani papa tugera mu kunengesera kwawe data mwiza tunengeserezwe muri wowe data mwiza tube rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu tube rempli data twuzure papa. Komeza kutwuzuza mwami komeza kutugaburira data mw'izina rya Yesu Kristo. Ndasengeye mwami z'abantu bahora bategwa n'impwemu za oppression impwemu mwami zibacinyiza zikababuza gusoma ijambo zigatuma amaso yabo yifuza ibitagira ikimazi gusa. Uno munsi papa ubuntu bwawe papa bubatera inyota
inyota y'ijambo amatwi yahora yumviriza ibitagira ikimazi anyotegwe kumva ijambo reke saraba mwami akanwa kahora kavuga ibitagira ikimazi ubu kavuga ijambo ryawe data kabe mu mashimwe gusa data kabe mu gusenga mwami w'abantu by'ukuri papa urakoze cyane ni wowe wenyine ushobora kubikora bino muri twebwe ufortifiye mwami umuntu wese mu izina rya Yesu Kristo amen.